Bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza turabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye tubani ikaze muri ano makuru yo kuri w'Imana w'igenekerezo rya 13 ntwarante umwaka wa 2022. Ingingo nkuru ziyagize nazo nizi. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera asaba imvukira z'intara ya Bujumbura gushigikira igisata c'indero no kwitaho iterambere ry'intara yabo. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryo mu cicaro ca gatatu mu ntara ya Bujumbura irabandanya. Mu kanya inkuru imwe ukwayo. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera asaba imvukira z'intara ya Bujumbura gushigikira igisata c'indero no kwitaho iterambere ry'intara yabo. Ivyo akaba yabivugiye mu birori vyo kwifurizanya umwaka mushasha wa 2022 byatunganijwe n'ishiramwe ry'imvukira z'iyo ntara. Bikaba vyabereye muri komine Mubimbi zone Mageyo. Ni inkuru dushikirizwa na Alexis Nimubona. Ivyo birori vyo kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 mu mvukira z'intara ya Bujumbura zihurikiye mishirahamwe Sopatebu vyabereye kuri uyu wa gatandatu igerekerezo rya 12 ntwarante mwaka 2022 muri komine Mubimbi zone Mageyo. Bikaba vyatewe n'iteka n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera. Vyatangujwe n'igikorwa ciza cyo kwifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 imiryango 60 y'abageze mu zabukuru, aho umuryango wose waronkejwe ibiro 10 vy'ibiharage, 5 vy'umuceri, ikiro c'isukari, ikiro c'umunyu n'isabune. Mwijambo ryiwe umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera yasavye ko imvukira zoja mu bisata maze igisata kimwe cyose kikiga icokorwa kugira ngo iyo ntara itere imbere. Yaciye asaba abaraho kugira ico bakoze kugira ngo bagarukire igisata c'indero muri iyo ntara. Acagirwa ko atanga n'impanuro zijanye no kubahimiriza kwitaba iterambere ry'intara. Ivyo navyo kwirirwa turasiga n'inkore ku baso, niko biri. Dutegereza guhaguruka tugateza imbere aho tuvuka, tugateza imbere izone yacu, ikomine yacu, intara yacu. Enda basi kumenya kwabura amatari yabivuze, genda basi uteze imbere ku mutumbi wanyu. Hari ico aje bari mu ntara. Chiko urareka kugenda guteza imbere mugongo manga, basi uteze imbere ku mutumbi uvuka ko basi. Ureke kugenda muri mutambu ntaco, mugabo uteze imbere ujya mutumbi uvukako. Nitwatereza twese imbere imitumba tuvugako intara izo biteye imbere. Munama ya bose yishirahamwe Pascal Ngendakumana arongoye iryo shirahamwe yaciye ashikiriza abaraho ivyaranguwe n'iryo shirahamwe muri uyu mwaka woheze. Bimwe muri ivyo twovuga agushigikira amakoperative y'agwaruka n'abafasoni, haranatanzwe n'inyigisho nkaburabwenge mu vyo gushinga imigambi, haranashinzwe n'amakoperative, haranatangwa n'inkarata zo kwivuriza ko kubatishoboye. Imiryango itari mike iragarukirwa mu kubaha imfashanyo n'ibindi. Eka n'ibidukikije ntivyibagiwe kuko imitumba itandukanye yo mu ntara ya Bujumbura yashoboye gutegwa ko ibiti. Mu vyihutirwa bigiye kurangurwa n'ishirahamwe Sopatebu nkuko tubana tubishikirizwa n'uwo mukuru w'ishirahamwe, harimwo gushiraho inzego nshasha z'ishirahamwe. Mu migambi yihutirwa twimirije kurangura, tugiye kwihutira gutunganya amatora yo kunagura inzego z'ishirahamwe hatarenze mu kwezi kwa gatanu. Ibikorwa byo kwitaho iterambere ry'intara bizokomezwa. Tugiye kubandanya kandi dukomeza imigambi yo gushigikira amashirahamwe y'abakenyezi n'ay'ugwaruka, kuronsa inyigisho abanyeshuri bahejeje za kaminuza ku bijanye no kwitwatunganiriza imigambi, gushigikirana hagati y'imvukira. Ibikorwa byo kwitaho iterambere ry'intara bizokomezwa. Tugiye kubandanya kandi dukomeza imigambi yo gushigikira amashirahamwe y'abakenyezi n'ay'ugwaruka. Colonel de Police Leon Sinzigidahera arongoye komite nkenguzabikorwa yaciye atanga amanota 85 kwijana kuri komite shingwabikorwa aravye ingene bigenjeje n'ivyaranguwe muri uwo mwaka uheze. Rero nk'umuntu yarajeje kwevariwa Sopatebu akurikirana ibikorwa bya Sopatebu, nashaka nihenze kundazi ko ntihenze ko Sopatebu ndayizi, ndabahaye 85 kwijana. Barabikwiye kuko ibikorwa bakoze si ibigusa ni byinshi cyane.
abafashe amajambo benshi barakenguruka ku vyarangutse mbere n'abageze mu zabukuru baranashimye n'igikemanyi baronkejwe. Turasimye aka gafashanyo mutuzaniye emwe n'ukuri turasimye Imana ibafase ibabungabunge muze mwame gutyo tugira amahoro. Mwomenya ko hanatanzwe n'impapuro z'iteka ku mvukira zitanze mu iterambere ry'intara harimwo n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Ibirori bikaba vyarangiye basangira akavuna musase bari bateguye. Dutandukira igisata c'inkino. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryo mu cicaro ca gatatu mu ntara ya Bujumbura irabandanya rikaba rigeze ku ndwi ya gatatu. Kuri uw'Imana w'igenekerezo rya 13 ntwarante umwaka wa 2022 umugwi wa Spisi Isare wambaye impuzu zisa n'ikibabi kibisi watanya amanota 3 inyuma yo gusinda umugwi wa Mageyo City ibisindo 2-1. Ubwo rukino rukaba rwabereye ku kibuga cyo ku Ruyange muri komine Isare mu gihe Imatyazo muri komine Mubimbi Transport yatanya mu mitwe n'umuco. Idonido kuri runo rukino rw'Imatyazo turubaze Alexine mubona yarukurikiranye. Aba n'abarorerezi isinzi bo muri zone Matyazo komine Mubimbi intara ya Bujumbura aho bariko barorera n'igishika cinshi urukino rwahuza umugwi umuco waho Imatyazo mubona wambaye impuzu zitukura n'umugwi Transport wo mu Kanyosha wambaye impuzu z'ubururu. Urwo rukino ntigoroheye umugwi wa Transport naho ku munota 8 n'amasegonda 21 umukinyi Bria Uwitonze wo muri Transport yinjije igitsindo ca mbere. Igice ca mbere cagiye kurangira ari igitsindo kimwe ca Transport ku busa bw'umuco. Mu gice ca kabiri umuco waje utazambaye ku buryo ku munota wa 71 Serge Nzirubusa yaciye yinjiza igitsindo gutyo umuco uburagomboye. Abakinyi ba Transport ntibavyihanganiye na gato kuko inyuma yaho baciye binjiza ibitsindo 2 gutyo igurukino rurangira ari ibitsindo 3 vya Transport kuri kimwe c'umugwi w'umuco. Yazirendereye Imana umumenyereza w'umugwi umuco giye imbonesha kure Burundi bwiza ingorane bagira nuko yakiriye urukino acagirwa ko ashimira inzego z'intara ya Bujumbura zabatunganirije inkino iwabo. Abarefa kuri nabo nyene bacige ko bajyaniye urukino mugabo urukino turwakiriye neza naho badutsinze igori 3-1. No vuga ati nagateka muri no zone ya Matyazo kuko nijyandere kare guhera ku bahora batwara mu ntara ya Bujumbura kuri bajafari baturungike mugabo ubunye amahirwe twagiriwe nuko ubunye n'umwana avuka vuga ati ngiye kuraba umuco aturi muri twaziene kandi bafana abahungu bo ngaha nyene isaba handi no vuga ati iyo onye niyo ntambwe ya mbere n'abantu baragwira kuri no santi akamuno batera kambere nuko bo bashigikira mu buryo bakareka abakinyi buryo umukinyi wewe batamba birorera ku buryo icambere ico nico cambere burya kigize umugwi buryo umukinyi usanga ikiremva kijyaye akirasheko no batera kamo badushigikire bivuye inyuma. Ku ruhande rw'umugwi Transport nabo nyene barashima urukino naho urugendo rwo kuja Imatyazo rutaboroheye na nyaburya ibarabara ari ribi bagatera kama abajejwe intwaro kwitaho inkino. Sanzwe urugendo ntirwatoroheye kubera amabarabara ahantu twaciye ko twafashe bisi zibiri dufata amamoto gushika ino rumva n'ikibazo bivanye naho tugiye gukina turashika batwakiriye neza turakina urukino ugira kabiri wa shampiyona twazirugije y'Ibujumbura ingare twebwe Imana yadufashije turatsinda 3-1 urukino ntirwari rworoshe ko bujyanye habura na babiri hagatsindwa tere nayo nyene sikirenza cyane ariko bagenzi bacu bameze neza batwakiye turakina kandi tuvanye neza. None nakahe kabo motera nk'indongozi z'intara ya Bujumbura muri ivy'umupira w'amaguru canke mu bajeje intwaro akamutwe batera niko ugarukira abantu bamwe bamwe
kubera nkino ahantu twaje gukina ibintu by'imipira ntibamenyereye cyane barakwiye kwegera bakabigisha football ukuntu bimeze yego bakabereka akamaro kayo kandi umupira uranywanisha abantu kumbuye ahatumenyanye n'abantu benshi ejo nzogaruka baze barayibibuga bubaka ibibuga bimeze neza. Murakoze. Mumenya ko mu mugwi A ugizwe n'imigwi 9, Academy Buja ufise amanota 7 ku nkino 3, Volontaire ufise amanota 5 ku nkino 3, Umuco ufise amanota 4 ku nkino 3, Transport ufise amanota 4 ku nkino 2, Fahrenheit ufise amanota 3 ku nkino 3, Tupac amanota 2 ku nkino 3, Mageyo ifise ubusa na Fidelite itarakina. Kuri uwa kane w'igenekerezo rya 10 ntwarante no hashigwa habona abakenyezi 19 b'imboneza bakaba batowe n'ugwaruka rusanzwe rukurikiranwa n'ikigo c'ugwaruka cyo mu Isare. Solange nibigira umwe mu gwaruka rwatorokanije abo bakenyezi aratubwira ingene babikoze. Icyo gikorwa kitubwira bariyumvira ingene zoshikira umama ingene zo kubwira ugasanga biragoye batangura kumvira mbega nzobura n'ibintu ugasanga uratinye mugabo twaratinyutse turegera ngo mama turabibabwira nabo nyene bashotse bavyakira neza byarashika akakubaza none ivyo bintu bizoba bimeze gute akagusigurira ukabibwira hama akakubemerera urakoze. Abo bakenyezi barashima mbere bikaba ryanabahaye n'icigwa. Bwa mbere hoho byaranezereje ku ruhande rw'iwanje kuko narumvise ko mu byo nkora hariho abanyiyumvira ko hariho ababishima cyane hariho n'abiyumvira ko ntushobora kujya guhagarara mu gishingo cy'uwanyiyumviriyeko. Ubwo rero ibibazo ntibyategerezwa kubura. Umwana namubajije ibibazo ndamubaza intumbero y'ibi bintu nayo bimaze gushika ku mafoto ugaca wumva ko umuntu aragufotoye akujyanye ahantu. Byaratumye umwana ndamubaza ibibazo mugabo haragezaho ndavuga ati cyatumye umwana niyumvira ko sinomugambararira hanyuma ndaheza ndakora ibijyanye n'igisabo cy'uwo mwana ndabikunze. Abicirwa bimpaye nuko mbonye ko ibyo umuntu akora hariho ababyiga ibyo umuntu aba ariko arakora yabiteza imbere we cyangwa icyo urakora cyose aba hari undi muntu agenda akwibeza araba imigenzo yawe cyangwa ibyo ukora cyangwa imisozi wawe. Ngiye mbona ko aho uba uri hose ubura akarorero keza mu bantu. Nk'iki kigo twari tunakoresha urwaruka umugabo w'umumama ibyiyumviro byahindutse guca twiyumva hanyuma tugiye kurushirizaho gukora ibikorwa twari dusanzwe dukora kubera twabonye ko hariho benshi bariko bariga bivanye n'ibyo dukora. Ni kuri iyo nkuru y'abakenyezi b'imboneza turangirije kano makuru yacu. Turabashimiye ko mwadukurikiranye naho utaha.